Fabelove nguja ndetse kubesha iki cyo ngahe inyuma kice kijya imbe ujya nta video kwirihira BFace umurapere tu uramwemera oya ntago kintu umwemera BFace Fabelove wewe Fabelove arambabaza cyane arantera n'agahinda agutera umubaba amaze kuronka amahigwe menshi cyane ariko akaguma akinira hajya mu kanyosha ujya ntago yarakwiye kuba kiri no mu kanyosha yabaye ni nk'aba bantu usanga bakurira iwabo ugasanga ku 35 kugumugwanira ubugari n'abuzukuru iwanyo garasta Landrypromoter cyo no mubwira tu Imana iramubona gusa aze aribuka behind background Miss Erika Natasha na Minush Ozi irakoze Nikita na Darirene bo wabibuka gusenga bakaja gusenga Yes, I want to bakunzi ba Free TV tuzere komeze neza nkuko natwe tumeze cool kabisa ndakubwira ati koresha umwanya kwanza ubanze ufyonde subscribe nkuko izina ryacu ribivuga. Yes, uyu munsi rero dufise umuniga umuji umubro singe no mwita kabisa ko n'umuntu wewe nyene ndazohora umubona ibintu vyiwe kenshi nawe si uwundi vipi brother yo safi bro meze neza ndameze neza msa amazina yawe nk'abatakuzi ninde turi kumwe muri aka kanya boy true 6 Tyra 6 the man yaga Mr Mubutungane nyiri ubutungane of course no ukunda gucana uyu ni wa undakunda gucana abantu gucana ewa ntacabona ngo yikawushe kandi rero gico nagiye gutahura kuri Tyra 6 rap yiwe ni nka saison ni no stop brother kubatamuzi Tyra 6 ninde kuri uno mwanya ya Tyra 6 numurapere w'umurundi ya numu artiste hama numu jeune entrepreneur umuntu afise vision afise nationalité Burundi akaba ari umuhungu abavyeyi bose n'abarundi ya n'abarundi ya afise vision mu bintu bya music ya afise target ikintu ciye runaka atiteze kugishika kubunyene cankejo aho zogishikira ko hose azogishikako ariko ico kintu kizoboneka nka kimwe mu bizo kwibukwa mu mateka ya Burundi vyabaye Tyra 6 n'umuntu acana sana Tyra 6 urashobora kutubwira ikintu catumye ufata ugakreya indirimbo yitwa mu butungane ufata cover ya Sadbi na Fizo burya ntubone ko ari ikintu byo kwicira kuko umengo wisobe wibanga ku muntu no icyo ni cyambere urazi bro abantu ikintu bakunda abantu ntabwo bakunda imiziki ntibazoguhende sibyo abantu bakunda ikintu kibateramisha komsa bakumva yo kubwenge bwabo hariho ikintu buri ko burumva butahora bwumva ya genda mu creator ngigwa ko mpanura n'abandi ba artiste b'abarundi niyo mpamvu benshi ba failinga haro benshi bagira amahigwe yo kuronka kuntu batobora kidogo ariko bamarindwi imezi ibiri ukwezi kumwe umuntu agacapotera kubera yuko ntagira imizi ibintu byose bisaba imizi je narakreya imizi wanje bro nimba shoboye kuba noririmba bajya bisigura yuko nibindi ndabishoboye ire ni siraha yangu bro ya bijya se umuntu wese bisho naki wanje n'umuntu azoza inyuma y'imyaka 200 akabikora bazovuga ati hari wamutanguriye legend umwami wabyo ni byiza kuba umwami mu kintu sivyo Tyra 6 arafise umukunzi burya umukunzi jewe genda mufise bro ubona no muburagara uko mbona umeze bogweri ariko harabusanga nyene bameze kuri ariko ugasanga vy'abademu ngo ntumbaze bamaze kwikwegera twatuntu bita ngo isombe reka dufatire Tyra 6 yuko wewe ijambo bita kujya umwana we arivuga ku iki Tyra 6 kujya umwana baramujya nyene none nimba afise ibyo barya barabirya Yesa ngira ahubwo baramunyunyuza bro baramunyunyuza agasigara ku mutwe nk'imbombo filimbe Yesa Tyra 6 ati ubu baronse ingene bamujya baramujya nta kabaye Tyra 6 we ntamujya nta mwana nabana waje ntabwo ndamujya ndamukorera ibindi bintu Tyra 6 Olege umubanyi wanyu Olege wa mucarama umubwiye iki Olege ku bintu umengo yigira ya namubwiye ati keep it up bandanye clear
hama nkubitira imishenzi nkubitira abayimbiri ya twika kandi usijali kijana wangu urabizi. Indirimbo Pasta irasohotse iravuzwe ko vyinshi ati ararengeye akarimbi Pasta irabuja amahoro benshi sindiko nsatira kuri Oleg ariko nuko ari umubanyo kandi umushigikira mu vyakora. Eske Pasta we ni uyibona fresh kweli Pasta? Nta kantu ubona kweri reka bro abantu baryoherwe iyo ababazi ibyo genzo mbuca ndabakoreraho ntibari kuvuga ibyo ati wewe ugiye gukora ibirenze bijya yakoze Pasta bro mani reka twabdeting imitwe y'abantu bro yifatire ya hari abantu akibona umuntu akabona ayo umuntu akibona igihimba cyo ku mubiri w'umuntu akaca abona kumengo ni ibintu byahatarabonye agasara kagira iki no reka tubabdetinge bamenyere tubibamenyereze. Hari indirimbo yitwa Musama kwa Benturo wesoye mu bihe Benturo yari mu bihano ndazi ko ari mukuru wawe nta utabizi kwerisha iyo ndirimbo ndayikunda ushobora kuduhereza kapera twende base ni cyane. Hari ikintu shaka kumenya mugaki ngo Miss Erika Natasha na Minush ozi irakoze Nikita na Dariren Miss Erika Natasha na Minush ozi irakoze Nikita na Dariren bo wabibuka gusenga bakaja gusenga jewe ndo mu pasitore mfise egirize shaka baze gusenga iwanje ndabizi yo mana we yesa mumanuka ngaho tumwandika ati Musama kwa Benturo ati basengahe ati basengahe ntawuzi niyo basenga umusumbye ki Benturo wewe? Genda ikintu ndamusumbya genda musumbya confidence abatagitahura confidence niki mu Kirundi? Urumva kwigirira ikizere biteye ubwoba cyane nta cizere we yigirira no aracifitiye gusa jewe ndateye ubwoba na je hari sometime yege bintera ubwoba jendi jindi tafu ndumupanda ati we nta bintu byo kunyonga nta bintu navyo wogira by'ababandi mbuca nshira mu butungane. Duha karorero uyo muntu utoshya mu butungane akunda baguma biyambika amakanzu amajipo ya bajya nyene kibamenye. Yesa Tere Sex umuraperi yemera nga mu Burundi ninde? Jewe nyene wewe sawa uwundi uvuga ati vraiment n'uyu bose ndaba respect kubera yuko umuntu wese arinza aba yagiye muri studio agakora ururimbo rw'akarosora aba afise ikintu yumvise ko kirimwo kiryosha ashobora gusangiza abandi bantu ariko ikintu umucamfa n'abandi barapere nuko bamwe sinzi iyo bafokasinga sinzi niyo basengera rasi urumva hariho umuntu ushobora kuraba nko kuno mwanya nkaraba amahigwe abarundi baramutijije amatwi baramutiza amaso baramukurikirana urumva ariko ugasanga guma yayata urumva guma afite acapa imizingi ngo bagure bagira ibiki n'ibiki urumva nkabiraba hariho n'abandi usanga akikorera agahiti kamwe akacatera nka squatter indwi akajapotera. BFace ni iki kuri wewe? BFace umuraperi tu uramwemera? Oya ntago kintu umwemera BFace ntumwemera ntacamaze umva BFace muri uyu mutwe w'Uburundi nta cyari kuri wewe? No muraperi tu arakora peut-être kafise n'abantu biwe bamukunda gusa nanje siswa ngo ndamwanka ngo gwanko ngo inzigo canke iki ariko jewe nta mpamvu nimwe mbona yo tuma je ndamwemera. Fabelove we ni iki kuri wewe? Fabelove arambabaza cyane arantera n'agahinda agutera umubabaro amaze kuronka amahigwe menshi cyane ariko akaguma akinira hajya mu kanyosha ujya ntago yarakwiye kuba kiri no mu kanyosha kumahigwa amaze kuronka ntaco batakoze yewe abantu nibavuge ngo ntibakora promo cyangwa ngo nibamusupport ujya se umu artist yarakwiye kuba gisaba ibintu vya promo man hari abandi ba artist usanga arabo kugorana arasti yabaye ni nk'aba bantu usanga bakurira iwabo ugasanga kuje 35 ugumugwanira ubugari n'abuzukuru iwanyo garasti utahaza ukacuja kugigitumbura kwiboti kugira ngo umu artist atagira media umu artist atagira fan page urumva ana page Fabelove mani page
mani gushika igihe abandi banari bo bashobora kuba bakugura page kubwiwawe mani ari ibintu bimwe aba artiste dukwiye kuza turaheba tugatera imbere kuko uko uri kiyo cya Jami woshaka kuyobora igihugu gute mu gihe wewe nyene utazi no kwijeraga mani ya irahara Fabelove ngujya ndetse kubesha iki cyo ngahe nyuma kice kijya imbe ujya nta video kwirihira ni kubura uburyo cyane nta creation ya video afise sukuvuga na creation mani ari cyasora ubudio ahana adatutsa adatukanye na adashatse gusomborutsa ujya mwene wabo nimbari wende sinzi ntaririmba ifo gucreate bro. Yes, Landrypromoter wewe umuvuze kwikira Landrypromoter kuko Landrypromoter umengo ari ibintu amaze imisa kuvuga ko twarabi cyokona kimya Landrypromoter cyo no mubwira tu Imana iramubona kandi Imana imuharire kandi namusapotinge mu byakora ya gusa aze aribuka behind background ya background ni kintu gihinduka umwanya wari we wese urumva umuntu kutamukunda cyane kutamusapotinga ni ibintu bisanzwe ya ariko ntucugenda umucyokoye mu bisanzwe ndiko ndamuyimanuro mu buzima kirazira kubona ko washitse bandanye upambana bro ubuzima bwo muri gero urabuzi muri gero gusubirayo nakanyisase aba munyakabigo yaragiye kwipangira yaragiye ni bon Landrypromoter icyo no vuga ko je ko nta bifu dufitaniye kandi life yose ndayijejwe ikipe rap no mu jeune entrepreneur yatanguye ibintu neza ariko ahari karaja si heza hari hageze yuko atera intambwe ave mwabijya yatanguriyemo aje mu bindi so Taylor 6 uwo kubwira ko Frank Dumiano ari mu legend uwo mwe kwemeranya nawe legend abatama bose ntago araba legend man kandi nabasazi barasaza man waje uzibona nk'aba bantu baba banyuma mu mashure nabo barasaza nanugira bapfa bakira abana bonyene abarasaza tugasanga umutama wese w'imvi nibisigura kasubwenge hariho nibijuju by'abatama rero mu legend n'urya muntu afise ikintu yubatse arimwo afatwa nk'intwari muri iki umuntu wa kera ariko w'intwari niwe ari mu legend none Frank ninde mu jeune yespira urumva umuntu avuga ati jewe shaka kuba nka Frank urumva nayahe mateka abantu bo bashaka kumwigirako kandi cyo nkuma ngarukako gutesana birasanzwe none abantu bazokwibukira kuki nigiki bazokwiganako yani ugira icyo usize nabuzukuruza kizokomeka ikubero bazovuga ati bazotume bavuga ati utumugenda unye mu isoko hama bazovuga ati ebana sogokuru wawe yari umuririmbyi yarigeze kunya mu isoko nta ngorane Taylor 6 isombe ni iki kuriwe isombe isombe ni sombe rasta itarinda kuja mu kinono cyangwa wozu havudufatisha isombe ni kirundi nirya nyene dora tujya mtamba haruba tubwiye ngo isombe ngo mu kirundi cize bakita akamogi mu izina rya Yesu ibyo ntabyo nzi harira ntabyo nzi kandi ibyo birahanwa ndanabibutsa abantu banywa urumogi yuko ibana mu mategeko y'u Burundi ntigwemewe yesa bakunza Fabelove murumvise byinshi kuva kuri Taylor 6 abenshi bamuzi nka Mr mu butungane abandi bakamenya kuri Benturo ko ari muto wa Benturo ariko ivyo sivyo bimugize Taylor 6 kimugize ni brand yiwe nukuna ari karubaka ibintu vyiwe kugira n'umwana wiwe n'umuzukuru azovuke avuga ati Taylor 6 ari ikintu yubatse reka tugushimire cyane Taylor 6 thanks asante sana bless haga papu yarikoresha umwanya kuri microphone inyuma ya kamera ni Pax Salaba